Iyo ni inkuka ya misa yo kwibuka umuhisi Lieutenant-Général Adolphe Nshimirimana yitavye Imana haraheze imyaka 11. Inkuka ya misa yabereye muri paroisse militaire Christ Roi kuri uyu w'Imana igenekerezo rya kabiri Myandagaro uyu mwaka turimwo wa 2026. Mu nsiguro y'ijambo ry'Imana Patiri Kamuntu Fulgence yibukije abakristu ko imbere ya vyose Imana yatugabiye ubuzima, ubwo buzima nyene bukaba bwagize ico bumarira isi biciye ku muhisi Lieutenant-Général Adolphe Nshimirimana. Naho mwaba mudafise amafaranga nibuze kuri ingano mwihereze amata n'imvinyo, naho ata amafaranga mufise. Izi ngabirano twumvise, uyu muvinyo, aya mata n'ingabirano zidufasha gukuza no guhimbara ya ngabirano katihabwa ubuzima bwa muntu. Imana imbere yuko itugenera ibidutungira ubuzima, Imana imbere yuko itugenera ibidukingira ubuzima, yaduhaye ingabire y'ubuzima. Nubwo buzima dukenguruka cyane cyane ikimazi cy'ubwo buzima Imana yaduhaye muri Adolphe Nshimirimana, twibuka yaduciye mu minwe y'intoki kubisha bw'abantu, ariko kandi akagendagana nyene ubuzima kuko yari mu biganza vyiwe. Iyo umukama agaranzuye ibiganza ntiduhaga gusa, aranadukingira kubasha bw'ikiganza ciwe. Iyo niyo ntahe Paulo Mweranda ashinze mu gisoma ca kabiri, nkako abagomba kumanuza no kwankiriza umugambi w'Imana bo ntibazokwigera babura. Abo nibo batumye uyu munsi w'Imana usa n'uyu itariki n'iyi twavyukana agahinda n'indimba kubera urupfu kwa nyakubahwa Lieutenant-Général Adolphe. Mu nkuru nziza abishe Yohani Batista nta kindi bashaka atari kuburizamwo umugambi w'Imana, kuzimanganya ukuri, ariko bihoye ubusa. Yezu aserutse nk'uyundi Yohani Batista, uguseruka kwiwe kwagiriza abatari bake. Ngira ngo muribuka uwatumye nyene ko Yohani Batista bomuca umutwe, ukungana agahinda kamwuzuye abonye uko Yezu aje ahagaze mu kuri, ati uyu ninde ko Yohani Batista ari jewe nyene natumye abamuca umutwe, ngo aguma yuzuye agahinda. Yezu aserutse nk'uyundi Yohani Batista, aje atumenyesha urukundo rw'Imana rutagira ingero, niwe mwizero yabahagaze mu kuri. Uragaranzura ibiganza mukama tugahaga twese kandi ukadukingira twese. Ayo majambo abwiwe abari mu mayira abiri, abari mu buja, ariko kandi ayo majambo yibutsa kahise k'ubuntu bw'Imana, aho yagaburira akamara inyota kandi agakingira ba sokuru bacu igihe bariko bava mu buja. Imana ikabagaburira kandi ikabaha amazi iyavanye aho batari biteze. Yego cyane umukama aratunga agatunganya ivyo yaremye, kandi bitunga ntaburaho yobikura. Aya majambo Isaya avuze ati naho mwoba mudafise ikiguzi nimuze mugore. Ndatubwiye ati nataco mufise nimugende ijoro
mwikinge ibisaka mwibe sivyo avuze avuga ati nimuze mugure ikiguzi rero c'ubuntu n'ubuvyeyi vy'Imana nico abo Izaya ariko aremesha batakaje bagatakaza izina bagatakaza ubuntu gutega amatwi no kwakiriza yombi ukuri. Imbere y'inkuka ya misa habanje umugigwa wo gushira ingori z'amashugwe ku ntatemwa y'uwo muhisi.